El Clasico. Kuri uyu munsi wa Mungu itariki 26 kwezi kw'icumi mwaka wa 2025 azoba ari saha 11:15 z'umugoroba no kuvuga 17h15 mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu c'Uburundi no mu Rwanda. Stade Santiago Bernabeu yi Madrid mu gihugu ca Espagne izoba iramutse yakira urukino rwa El Clasico rugira amajana 261 mu mateka. Ni urukino ruhuza imigwi ibiri ya mbere ikomeye kandi ikunzwe cyane ku isi, Real Madrid na FC Barcelona. Nibiki two kwitega muri urwo rukino? Imigwi igiye guhura buri umwe uhagaze gute? Abakinyi bashobora kutazoboneka ni bande? Hoho bizogira ingaruka izihe kuri iyo migwi? Lamine Yamal yavuze amajambo imbere y'urukino. Yavuze iki? Bandi bakinyi bo bavuze ibiki? Ijwi mumva ni rya Wilfried Irambona, ikinyamakuru ni WFI Sport cyangwa Wifi Sport cyangwa Wifi Sport. Kora subscribe kuri YouTube ya Wifi Sport cyangwa kore follow kuri page ya Facebook ya Wifi Sport. Maze mukanya twinjire nido y'iki kiganiro. Iyo El Clasico y'amajana 261 igiye kuba ku munsi wa 10 w'ihiganwa ry'igihugu ca Espagne La Liga hagati ya Real Madrid na FC Barcelona. Ni urukino ruba rubereye ijisho no kwita nk'ibirori by'isi yose, kuko ku munsi w'urukino usanga mu bihugu byose bikunda umupira w'amaguru ku mbuga hwaniro n'ahandi habarizwa abakunzi b'umupira w'amaguru haba hari ukuganira, buri muntu yibaza ngo intsinzi irataha hehe. Ariko kandi ugasanga buri mukunzi ariko avugira umugwi wiwe, haba Barca canke Real, aho mbere usanga bambaye imyambaro yera ku ruhande rw'abakunzi ba Real Madrid, nitukura irimwo amabara y'ubururu ku ruhande rw'abakunzi ba FC Barcelona. Hambavu y'ivyo, El Clasico ikunze kugaragaramwo imico y'abakatalan canke abanyakatalunya n'indimi zabo hamwe n'iy'abamadrilen canke abafana ba Real Madrid. Mbere iranagaragaza imico ya gipolitike, aho usanga abanyakatalunya baba bitwaje indirimbo n'amabendera yabo agaragaza Katalunya nk'intara ishaka kuba igihugu cigenga gikikura ku gihugu ca Espagne, maze Katalunya igatandukana na Madrid, umugwa mukuru w'igihugu ca Espagne, iyo ntara ya Katalunya isanzwe yegukira. Ni amateka maremare, abayashaka mu buryo bwimbitse baraja kuyasanga muri video ira kuri YouTube ya Wifi Sport, muza kushikira muciye kuri link natanze muri commentaire, ikabajana kuri video ivuga ku mateka ya El Clasico, aho muza usanga ivyo bijana n'amateka yaba ya gipolitike yaba yivuka ya El Clasico mu buryo bwimbitse kuri no YouTube. Tugarukire muri urukino rugezweho kuri uno munsi wa Mungu. Uru rukino rumaze ikinjana cyose rufatwa nk'udasanzwe mu mateka y'umupira w'amaguru, aho nubu rudusigira amateka y'intibagirwa yagiye ararangwa n'abakinyi nka Cristiano Ronaldo muri Real Madrid na Lionel Messi muri FC Barcelona. Uru rukino rwo ku munsi wa Mungu rugiye kuduha ishusho y'umugwi ugiye gufata ikibanza ca mbere ku rutonde rw'ihiganwa rikuru ry'igihugu ca Espagne La Liga, kuko Real Madrid iri kumwe n'umumenyereza wa Xabi Alonso iri mu kibanza ca mbere n'amanota 28, na FC Barcelona iri kumwe n'umumenyereza Hansi Flick ikaza inyuma yayo amanota 2, kuko iri mu kibanza ca kabiri n'amanota 22. Iyi migwi igiye guhura yompi iherutse kuronka intsinzi zivuye kure. Muri weekend heze Real Madrid yaronse intsinzi bigoranye ku gitsindo kimwe kubusa, kikaba cinjijwe na Kylian Mbappe ku munota 80 w'urukino. Byumvikane ko urukino rwari rusigaje iminota 10 gusa n'inongerano kugira ngo ruhere. Nikindi kandi uwo mugwi wa Getafe bawutsinze igitsindo kimwe kubusa gusa, mu gihe weretswe ikarata zibiri zitukura muri urwo rukino. Yeretswe umukinyi Alan Romeo Niom wa Getafe ku munota wa 77 w'urukino, niyeretswe umukinyi Alex Sanchez wa Getafe nyene ku munota wa 84 w'urukino.
kurundi ruhande na Barca yatsinze Girona bigoranye ibitsindo 2-1 kuko iminota 90 yagenewe urukino yaheze imigwi yompi ingana igitsindo kimwe ku kindi, maze Barca ija kwakugwa n'igitsindo myugariro wayo Ronald Arajo yaje kwinjiza mu minota y'agasunuzo ku minota 93 w'urukino, baba baronse amanota 3 n'igitsindo 2-1 mu rugo rukino rwa derby y'i Catalunya. Muri rusangi Real Madrid na FC Barcelona bamaze guhura inshuro 260 mu nkino z'amahiganwa yemewe n'amategeko kuva iyo migwi ivaho. Real Madrid niyo ifise intsinzi nyinshi aho imaze gutsinda inkino 105, ikaba isumba FC Barcelona inkino 2 gusa kuko yo imaze gutsinda inkino 103 maze banganya inkino 52. Muri izo nkino zose habonetsemo ibitsindo 868 muri rusangi, aho Real Madrid yinjijemwo ibitsindo 437 ikabisumbya Barca ibitsindo 6 gusa kuko nayo yinjije ibitsindo 431. Izi ntsinzi n'ibyo bitsindo biregeranye cyane, gutyo bikerekana ko iyi migwi isa n'iyinganya ubushobozi muri izi nkino, ko umwe ashobora kuza uyu munsi agatsinda ubundi nawe akazokurikira akaba ari we atahukana intsinzi. Mu yandi mateka twovuga kuri iyi migwi, twovuga ko umugwi wa Real Madrid ufise ibikombe 15 vya UEFA Champions League, ukaba umugwi wa mbere aho uwukurikira ufise ibikombe 7 gusa by'iryo higanwa. Uwo mugwi kandi ufise amateka yo gutwara UEFA Champions League 3 zikurikirana kuva mu mwaka wa 2016 gushika mu mwaka wa 2018. Ku ruhande rwa FC Barcelona naho ni umugwi wari wiharije gutwara ibikombe vyinshi vya La Liga mu kinyecumi canke muri deseni ya 2010, no kuvuga kuva mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2019, aho uwo mugwi watwaye ibikombe 7 vya La Liga mu bikombe 10 vyakiniwe muri ico kiringo. Mu nkino 10 ziheruka guhuza FC Barcelona na Real Madrid kuva itariki 5 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2023, iyo migwi yompi inganya intsinzi. Ntibigeze banganya urukino na rumwe muri izo nkino. Barca yatsinzemo inkino 5 maze Real Madrid nayo itsindamwo inkino 5. None iyo migwi yompi ihagaze gute muri uyu mwanya tuvugana ubu muri kano kanya, yiteguriye gute urukino? Real Madrid ihagaze neza inyuma y'inkino 9 imaze gukina muri La Liga, yatsinze inkino 8 nigeze inganya urukino na rumwe kuko urusigaye yarutsinzwe. Uyu mwanya Real Madrid iri mu kibanza ca mbere cy'iryo higanwa n'amanota 28, ikaba yabifashijwemo n'ubusatirizi bugizwe na duo ya Kylian Mbappe na Vinicius Junior iriko yitwara neza kuko Mbappe amaze kwinjiza ibitsindo 10 na Vinicius Junior akinjiza ibitsindo 5. Kuva mu kwezi kwa 5 umwaka wa 2025 batangura kumenyerezwa na Xabi Alonso, Real Madrid bakina umukino wa pressing bagakoresha inguvu bongera bacungira ku ma contre attaque. Real Madrid igaragaza intege nke iyo yakiriye FC Barcelona kuko muri El Clasico 10 iheruka gukinira kuri Santiago Bernabeu, ikibuga cyayo yatsinze mu nkino 3 gusa, izindi 7 zisigaye irazitsindwa. Imvune za Dani Carvajal na Trent Alexander-Arnold zari gutuma Xabi Alonso ashobora guca akinisha Fede Valverde kuri myugariro y'iburyo, maze bigatuma inguvu yahora aterera kuri nimero 7 zitagaragara. Ariko ubu ntibirarangira kuko ivyabo nibiradanuka neza. Kuko naho biruko umenyesha makuru Fabrizio Romano yamaze gutangaza ko vyemeje ko abo bakinyi bompi ndavuga Dani Carvajal na Trent Alexander-Arnold cyo kimwe n'abakinyi nka Dean Huijsen na Dani Ceballos bose bitezwe ko bagiye kuboneka kuri iyo El Clasico. Ariko naho biruko Antonio Rudiger ingwanyi y'umugwi muri myugariro we ntazoboneka. Ku ruhande rwa FC Barcelona, inyuma yo gutangura sezo itsinda mu buryo buteye ubwoba, uwo mugwi waje guhumura aho mbere watsinzwe ibitsindo 4-1 na FC Sevilla itariki 5 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2025, no kwezi ne turimwo bija guhagarika urugendo uwo mugwi warimwo w'intsinzi zitagabanije. Batsinda Girona ibitsindo 2-1 muri weekend iheze. Lamine Yamal yari yagarutse mu mikinire myiza yiwe avuye mu mvune,
Marcus Rashford yarameze neza, maze Ronald Araujo nawe agaragaza ko yiteguye cyane, maze atanga intsinzi mu kwinjiza igitsina mu minota gasunuzo. Robert Lewandowski siho azoba ari kubw'imvune, ariko umusatirizi Rafinha azoba yagarutse, naho binugwanurwa ko ashobora kudatangura mu kibuga kubera ariho akiva mu mvune, hagatanguzwa Marcus Rashford ku ruhande rwiwe rwa nimero 11. Ariko kandi kuba umumenyereza Hansi Flick atazoba yemerewe kumenyereza urwo rukino kubw'ikarata itukura yeretswe mu rukino ruheruka bakina na Girona, byateye amakenga abenshi bibaza ingene abasore ba FC Barcelona bazohangara umugwi wa Real Madrid batagira umumenyereza wabo bafasha guhindura imikenyuro. Naho biruko ikinyamakuru Mundo Deportivo gisanzwe cegereye umugwi wa FC Barcelona cyatangaje kuri uyu munsi wa gatanu ko umugwi wa FC Barcelona witwaye mu butungane usaba ko Hansi Flick yorenganurwa maze akazomenyereza urukino rwa FC Barcelona na Real Madrid, ikatubindira ikizovamo. Ariko kandi nkuko twayibonye ku ntege za Real Madrid hariho intege zikomeye cyangwa ingufu zidasanzwe kuri umugwi wa FC Barcelona mu gihe buri kwakinira ku kibuga ca Real Madrid Santiago Bernabeu, kuko twayibonye ko uwo mugwi watsinze inkino 7 mu nkino 10 za El Clasico heruka gukinira kuri ico kibuga. Imbere y'uru rukino umukinyi Arda Güler wa Real Madrid ahejeje gutorwa nk'umukinyi yaranze urukino rwa UEFA Champions League Real Madrid yatsinze Juventus datire igitsindo kimwe kubusa ku munsi wa gatatu heze, yabwiye ibinyamakuru ko yibaza ko uyu mwaka Real Madrid nawe nyene bari kumwe bashobora kuzotwara ibikombe byose bishoboka. Ubwo iyi El Clasico yo bo bazoyitsinda, we uvyibaza kwiki. Ku rundi ruhande umusatirizi Lamine Yamal wa FC Barcelona yabajijwe n'ibinyamakuru ati ngo vyoba bigoye gutsindira ku kibuga Santiago Bernabeu ca Real Madrid. Ubuze ico yishuye, Lamine Yamal yishuye ati nta na gato, ubuheruka twabatsindiyeho itsindo 4 ku busa. Bongera bamubaza bati ushatse kuvuga ko n'ubu muzobongera ibindi bitsindo 4 ku busa? Nawe yishuye ati oya sivyo mvuze, ariko biranashoboka. Vyoba bizoshoboka ko Barca yongera kwihwabira Real Madrid muri urwo rukino ikayitsindira muhira ibitsindo 4 ku busa? Wewe ku ruhande rwawe bivuze kwi? Wewe witeze ko El Clasico yo ku munsi wa Mungu izorangira ku bitsindo bingahe kuri bingahe? Uhawe kaza muri commentaire. Wari kumwe nanje Willy Fridi Rambona, ikinyamakuru ni WFI Sport cyangwa Wifi Sport. Wibuke gukora subscribe. Ku munsi wa Mungu itariki 16 nyene z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka wa 2025 nyuma ya El Clasico duhuriye muri Buja Night Comedy kuva isa 12 mugoroba gushika isa 4 z'ijoro, aho El Clasico irangiye zoca tuja kuhateramira abakomede nka Mr Ives kuva mu gisagara ca Ngozi hamwe na bamwe bari muri timu yiwe, akaba ariho bazoba bibereye kugira ngo babanezereze amaso mu yandi tacamira. Buja Night Comedy isanzwe ibera ku Muganuro Bar, ni akabare kari mu gisagara hagati ca Bujumbura muri Rohero haruguru ya Clinique Prince Louis Rwagasore, neza na neza hafi ya Karompwe kari ko ibarabara rija muri Messe des Officiers, abenshi mu cyamo shobora kuhatahura. Mugere ibihe byiza muranigwe mu mirimo yanyu, ndabakunda cyane mwari kumwe nanje Willy Fridi Rambona. Bye bye, hasta la vista, ciao. Nimba utaragura akajezi ko mu giseke cy'igihugu Burundi ntamba mu rugamba, ndondera kuri iyi nimero ubona munsi genda kubwira ingene woyironka ku giciro ciza, maze zuje stade Intwari zuje kuraba urukino rushajije neza cyane. Iyo nimero ushobora kwimpamagara ko kandi kugira ngo cyo kwamamariza ivyawe biciye kuri runo rubuga rwa Wifi Sport, haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, kuko ibintu byawe tubibwiye abantu basanzwe kurikirana ushobora kuronka abakiriya benshi. Iyo nimero ni gutenya 257 31 78 64 61 ni plus 257 61 78 64 61.